burya Imana ikugarutseko irashobora gucisha mu muntu utari witeze, akaba ari we akuzanira inkuru y'ihumure, cyangwa akaba ari we Imana ikoresha kugira ngo usubire kugaruka ku murongo. Ibaze umuntu yuzuye ubwoba, yuzuye gutinya, adashobora kujya ahabona, yinyegeje, ijwi rikaza rikamubwira ngo wewe wamuhizi w'inkomezi, ngo uhora hari kumwe nawe. Gideyoni yiyumvira ngo nta kuntu Imana yoba kumwe natwe ngo ibibazo bitubeko, kandi by'ukuri burya ibi byago byabubikije ko kubera bari bavuye kuhoraho nabo nyene. Imana nayo ica yiyegererayo, burya uhoraho niwe yari yarabatanze mu maboko y'Abamidiyani, yari yarabataye. Ariko mu buryo bw'umwihariko umumarayika yaje atumbereye Gideyoni aramubwira ngo uri umuhizi w'inkomezi, nubwo biruko, nubwo uri mu ngorane, nubwo uri mu bwoba, burya wewe muri wewe hugaraniye ubuhizi bw'inkomezi. Ushobora kuba uri mu bibazo, ariko burya hariho ubutunzi bukugaraniyeyo Imana ishobora gukoreramwo, hanyuma abantu bagatabago. Kandi burya iyo turi mu bibazo Imana irinumira rihiri. Burya Imana icyo womenya ntipfa, ihoraho ibihe byose, usanzwe ubizi ko yitwa uhoraho. Turaba mu bibazo, tukaba mu ngorane, navuze ngo dushobora kuba twanabitewe nuko twataye Imana. Yo yibiri ngaho itekereje, itekanye, ikuraba. Burya nubwo uri mu bibazo Imana nihiri. Ushobora kuba watanguye kwidoga ngo Imana yaguhevye, yagutaye kubera ibibazo maranye iminsi, kubera haheze imyaka myinshi urwaye, kubera haheze imyaka myinshi uri mu bugumba, kubera haheze imyaka myinshi ibibazo bikugwa n'ibindi. Ariko Imana nihiri. Icyo womenya cyoco ntipfa, ni nzima, irahari. Woyihindukirira gatoya gusa, ukibuka ko ari yishobora byose, ukibuka ko ari yo nyishu y'ibibazo byacu. Nagira ndakubwire ngo wobone ukugira neza kwayo. Abisirayeli babaye muri ibibazo yitekerereje irikirabaraba ituje, ariko gusa nuko nabo bari barayitaye. Imana ni nyabushobozi, kandi burya ikoresha uwigomba kugira itabare ihanga, ikoresha uwigomba kugira itabare abantu bayo. Ushobora kuba uri ngaho burya uri igikoresho cy'Imana yiteguye gukoresha kugira itabare. Burya irashobora no kugukoresha kugira itabare umuryango wagutse w'iwanyu, ikagukoresha wewe. Burya uri umuhizi w'inkomezi, genda uko izo nkomezi zawe zingana, Imana igiye kugukoresha kugira abandi batabagwe. Niyo yaguhamagaye, burya ukiri mu nda ya mama wawe yari yarabonye kuzo umutabazi w'ihanga rinini, kuzo umutabazi w'abantu benshi. Reka kwisuzugura nkuko Gideyoni byamugendekeye.